guhindurirwa amateka, ugiye guhindurirwa amazina. Kibondo, ugiye gusezerera kwica umutezi wanje, ugiye gusezerera kwica umurondo, ugiye gusezerera kwica umwigeme, ugiye kuba umutambukanyi wa mbiri, ugiye kuba umukenyezi mwiza. Suzi gukenyera ibitenge bibiri gusa iyo bambere, umukenyezi nyamukenyezi ntuzi gukenyerera urugo rwiwe akagubakira ku mwami wacu Yesu Kristo. Kibondo, hari ibikorwa byinshi wari ukora n'umwigeme nta kwirekera kuko igihe kitari bwagera, ariko isango nini mu gukubura. Umukenyezi nyamukenyezi arangwa n'isuku. Mu gukubura wari ukubura uko ushatse, ugakubura n'uko uziye. Ehereye umukenyezi nyamukenyezi abyuka hakiri kare cyane, inyoni zitaratangura kuri inyuma. Ndabizi haba hakanye ariko azifata. Urabyuka rero utora umukubura. Mu gukubura wewe wari ukubura wifashe gutya, ehera uhora wifata gutya nk'umarika yifotoza ntutubisubire. Umukenyezi mu gukubura agira gutya, urishirikira kugira nturuhe. Hanyuma rero mu gukubura nihaba ari kwisima umukubuzo urawuryamika, nihaba ari muto uwushira. Hanyuma mu gukubura wenze ukubure ugire gutya. Subiramo. Aho ni kwisima uryamika. Egeranya, yora, ukazongera gutya uzobisiga mu nzu bagira gutya. Twara muri Nyabarega. Urabona ko wabaye mwinshi ukazotera, azoca yibaza ko bagucikanye, usanga umutima waziye. Abashingantahe barakunda agatsima ko ku musasi, utora ukamutegurira. Aho hambere wari kurasekura, wahinda gusekura urugo rwose rumaze yahakabaga kaka. Uri kurasekura urashigikira isekuru ukagira gutya, ariko kubera utazo urabimenyera uramuhamagara na kakaje kawakunda uciye bugufi aza gufatira isekuru ayifata gutya. Urungano rero ibintu bihaye ngo guhana zakeya iyo uriko murabana mu maso, ukazosekura uriko uramuha izo zakeya ukamusekura intoki nuturi ndaho. Mu gusekura rero urakubwira n'isekuro ukagira uti sekura mutizo naburimye babona zomurya basaba. Subiramo. Ubu wabimera shigikira isekuro. Sekura mutizo naburimye babona zomurya basaba. Wasekura koko azotaha ku musasi umugaburire mw'ijoro, azoba avuga muti utwamuhaye ikintu shiramo agakegereye. Sekura mutizo naburimye babona zomurya basaba. Nuko ihejeje subiramo. Uribara irere hejuru kuko umuyaga wumara ugutuntu. Nuko umunsi umuzanira hari akazina wamuhamagaye, ndamenya igituma abashingantahe bakiri bato muri iryo banga bakunda umuceri. Harya bavuze gute
abasheri k'umuceri ntiwararaye uraheza rero ubu muteguriye mu kuwutegura abanza kurema amabuye yose arimo kandi urazi ko yuko wambwiye yuko ubyibuha nuko agutwengeye ukazomugaburira rero umuceri urimo amabuye ntazosubira kugutwenge sinze ngo uze wonze birananiye kuba uhejeje subira banza ukure ngo yambaye era mugereje hasi atuhava kugira ngo wangapfuye icyo bimubara ngo nuko n'umusheri ushobora umuceri ugaragara iyo bambe urahera ushireko uduharage ushirireko n'utubo kugira ngo abandanye kudo n'amaraso amubane menshi n'ibinyene niko kachakanyutsa abasengeze nafise mu gisagara hajya wavuze gute ababajure n'abana bo mu gisagara bafise amatama manini manini hajya hafi abo bana bakunda umusururu bwawe batora umutegurire uriko urategura rero umusururu urafata umuceri ibiyoba ibigori n'amasaka n'ingano n'uburo ushire ku rusyo n'udutware ku migisi kubera imigisi imaraga vitamine hanyuma uri kurasa uravugira urusyo kugira unyarutse ukagira uti sarura sarura ruya sarura 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 ruya sarura witegura sarura 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 subira akazina wamuhamagaye kanyuma karanyumije ndavuga nti kurungamirwa kino gihe murariye umuntu yangana uko angana areba uko areba ukamuhamagara izina riri hafi hajya wakunze gute bebe ababebe rero bakunda amatere bebe wawe zoro yamuteguriye iyo bariko baratere baravugira igisabo nakuko muranda bigi ukagira uti abana bagize ngorora ngororokeye bashaka amakuyano ngorora ngororokeye leta leta ni ngoga igisabo cy'abana ngorora ngororokeye leta leta ni ngoga igisabo cy'abana ngorora ngororokeye sirabona ameze gute n'ukuntu abivutse yashakiyeme subiramo rero n'utumere umupire amata batereye n'ari nk'uko radusubire abana baritse ngorora
ariko wumvise akajambo yahereye arikuye sishaka rero yuko umukwe azohora avuga ngo wamuhaye ibyo kurya mu guteka wikuye, ngo mu gusasa wikuye, mu guterera wikuye, mu gukubura wikuye. Oya, byose uzobikora ku mutima umukunda kandi ubikunze, wabwabwira n'umwete wahora ufise uza ubigumana. Nakubwiye ko ugiye kuja mu Burundi. I Burundi hari abarundi hakaba n'abarundikazi. Abarundikazi rero bafashe iya mbere mu kuvuga kibondo, ukubakira ku mabwire uzoruca rutahama. Uranyigabiri rero ndakubwiye samariho samariho samusamirwa muburuzoza mugende murundo umana kabanga kugira umugwiza umuryango gendera agateka kava mu muryango samariho samariho umenye urugo ruragoye ututinya umukeba uba mu muryango ureba n'urukundo abatuzo baroka bagendera agateka kava mu muryango samariho samariho umubyeyi yakwitanze kubera akabanga nayo urukundo sayarasi ikibondo samariho Agashitsi kagera kavumbi ku muriro semeni man.